mwese mutangure kurwanya ikintu cyitwa fraude. Umuntu yiba itunga rya leta mumubonera none yogiba ari cyane yogibirahe mureretse mwese twese tubinderetse tuvuga tuti garukana ujanahe garukana hariho amaze kuyagarukana rega ndabafata ubu ndi mu gukwiza nk'imiliyaridi 2 bagarukana kandi ndabakura kuko nasanze bafise ube gito novuga nti bugendera mu maraso yabo naho bapfunga bugumayo ni bimwe mwebwe muhora mwita ngo ni marasonere nasanze abantu banyuruza itunga y'igihugu n'abari ibiturire umenga ni marasonere nshasanga rero icambere ucukubita ku ntoki rekura garukana hanyuma cutaha niko bimeze bumve ko haturira kare bari bazi ko hadaturira yavuga ngo bazomfunga imyaka 5 ngo ce garuka kuyarya ubu rero sinkwemerera cyangwa ucubika ivume hari ibintu nanga ndanka umusuma ndanka ikinebwe ndanka umuryi w'ibiturire abo ndabanga nimwampora ico murazokimpora abo ndabanga kandi ndabasenyiriko biramaramaje urazi umuntu umuragije inka agaca yica amabere ico cyamwumva kimeze gute none umukozi w'igihugu umubwiye kuragira ikigega cy'igihugu ubutunzi bw'igihugu akaba ari waca bunyonora harataniye n'uwo waragije inka agaca yica amabere